ngashobora kuba agiye kuvyara si no guca ku ruhande ugiye kumviza amajambo ari mino slam ukareba no kunamugereranya nase akare yanerekanye muri clip yarekanye agace gato yari bagiye kugira ecography bariko barareba ikibondurwa amagara ikondo ukuntu yifashe urabona ko Fania Van Lavine bisa nkaho yamaze gushira agaragara igitsina c'umwana azogira gute azokwibara so nuko bimeze ibya Fania Lavine uko byifashe ariko turagenda wabonye trick yahabaye Norazki yakoresha igero Fania Lavine bica uwo mutse kone kiganiro cyo nakundanye bace bakundana kandi geni biya ni rujewe nzi neza atagwa kujanye nuvuga ko Norazki yakora ikiganiro kuri television online amukoresha emission mesha makuru kandi amoje yanyemera kweli yamutrika mimba dashaka kumumenya urumva vara sasa ribisha birangira akumwe mu bigenza sasa ibandaniza bigiye abigera kuri kana rubambo ngorane nguriga ngoreje amashuri ngubahe none yabwiye ati none ngaha kweri wonyemera from nawatego yakwe igiye interview ndayikeneye igiye interview ndayikeneye none koresha yano kwikora documentaire ndagwe kanyange bakanyange barahari ni hatari sana so nuko nyuma bwana rubambo yo kuvuga makuru ya Jonas yundi naho ni Fania Lavine tuze ku makuru mu rusanga kavuga kuri Gusto Melanin boy inyuma yiga atari geto ari mu gacerere nuba ko haraciye ngo cimisi 2 apost ndisanamu ari muri Empire ubona ko azikiringo cy'amasagira kuri 18 apostinze igikogiye gukora Kobero itariki 14 kono kwezi kwa 12 kono kwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 nk'igiteramo canke se nk'indirimbo bitaranagaragara kashobora kuba agiye kubishira hanze muri rusange bwana big utumwa wabonye ndetse na rubambo utumwa wabonye bwa kino kikuwa yatanzi hagiye ntibiramenyeka kashobora kuba ari igiteramo canke ashobora kuba ari n'indirimbo agiye gushira hanze ariko yatanze ubutumwa kari itariki 14 kono kwezi kwa kabiri kuri Saint Valentin ari hazokora kino kikogwa Kobero Elpalation Sound none mva ari indirimbo ngaca n'igiteramo kubwa ni igiteramo bona yuko wowe ngero muri mvyi wa mbere dutanguranye igiteramo c'umwaka hari yundi na loriro byarabaye bye bye vacances yarikoze na bidon waragize bye bye vacances Roveni kandi shiri ryatabuye rode na bidon ndo nyene mu buyenzi kweli bye bye vacances yarabaye le 18 ishuri ryatanguye rode kuya kwabaye kwihenda wewe kandi yo buracokoza kwihenda kushika yagiye byo wanditse nakora no siyo hebirahirika kwihenda gusa all in all azikora rero burya Depsi kibazo wayiro yageze gushira gupanga baririmbyi bakoze ibintu top 10 babose amwibagi wabisigurira umenga dusanze tumufise ngaha umenga nta nahagiye rimwe nemwe bafata nka umenga nahagiye araho nyene ari hano naho yoje ari nta tujanye gusa oli niyo gusa nyene ibaze nk'ubu tuba turavuga ibitamo bigiye byabaye mu mwaka utangura tuba tumwibagiye la papa sinaye kwiradira aho ndiko nirengana ambasaba ko panga top 10 barapanga barabura ndi barashiraho wapati nani bo chidushayi karanda go big urashanga ubungu dusize experience no ndazo experience bishaka ngende gute nonganye twabuze nibo dushirako ni radio mugenzi wacu urumva rafise dirimo nga rero kandi nyinshi bera double j sinindi bera double nchorera ni yahige imwe nchorera ndamubwira ati ndabara ukwezi kose ndi mu cyumba zibuza bushirayo ukwezi kose mugare twe tuzagize nka 40 Daraba, shabati nani basiro liro. Somoriri. Koya. Mwagize sinyibutsa ibaze vrema. Ngorizo. Sasa rero cyanibuka rero naho rega tumwibagenewe gusa nyene ihangane. Maybe just bize maybe nyene ni juste ko kivuze wewe. Tukoswa ko tumufise ngaye niwe ni Gusto Melanin boy wana yuko afite igitama mu ntara ya Muyinga Kobero itakizibiriza ukwezi kwa kabiri mu mwaka ni kuri Saint Valentin ni kuri El Palacio Sound ona yuko hanyi kuri El Palacio Sound kabisa bamwiteganye igishika banko agomasubiye inyuma banko yasubiye inyuma banko ahubwo yagiye kuko nk'ubunyi yategeza ko ari kwa banko n'umuntu witwa Thierry abo bantu kabisa byabananiye uya uko no bantu babitwaye dufise muri Nord no Thierry Muyinga ariko none ngo waje kwa wahebike nuwahe tena giye ahantu shushigite Muyinga nagiye ngo ni kwa bango no kwa no muri Palacio nyene ahani Ikobero si Muyinga centre
aho si Muyinga centre Ni Kobero. Kobero ni kuri boda Ni kuri hagati mu frontière hagati mu ntara ni kuri frontière ningira ngo ni nka a 5 minutes ni nka 2 minutes mbere uhunyura ngaho uratambikiza Liga ya Severance abantu bayifata nk'umunsi mukuru wowe yifata nk'iki Severance naho ibyo tuvuga wowe oya urazi igituma ni 14 kwa kabiri Severance igitamo kizaba kuri Severance hama wave 70 ifata nk'iki kaje ntabwo ari umunsi mukuru wanje ntabwo ari umunsi mukuru ihorero uzoronka urumva rero 14 février rero siguciriyemwo muri imbere akarimbo kavuga ngo indemesho yabihebuye no bishira live jero bishira live no turi live ndabishira live ibadani ngo imbere za kamera ndabishira live ko ngo garavuga yataye gwino sugwe kandi rero sasa vyakomeye nkorera ngo yes si akoraga ngo urakoze abantu bari kuri YouTube bamaze kubona neza ko ibintu ndiko ndavuga ntabwo nkwiye kubwirwa y'amajambo abantu bari kuri YouTube umuntu yitwa Igo afite umwana mwiza kuri ekran yiwe ntapfa kibazo iyo telefone si wanje Severance unayifeta twirandenze igitambo cha Severance cha Gusto hari mu ntara ya Muyinga ariko ni Gusto nyine ubona ko bucagaragara nyikobero kuri El Palacio Sound ubona ko itaki 14 z'ukwezi kwa kabiri kuri Severance aho ubona ko kabisa bagize neza kumuhitamwo nk'umwe mu bari bya ndimbo uno mwanya ziri ku mwanya kandi zivuga ku rukundo ubona yuko kabisa nibiye byiza abantu bari mu rukundo bazogenda kugira hari yanyu muri El Palacio Sound ubona kazo bari kwe n'abagenda batandukanye bazo bamwerekeje bari mu TMG Sunfire Mr Ives Amaninja Dancer Lily K Speed Boy Super Hit Wilba the Ninja yasazo hariho MC Manoti na MC Drago na DJ Simba ati MC King musaza baramukuye ku isoko musaza no kwa banko kumenga oya yaraja n'ahandi muhungu kumenga yarizimbisha cyane burya yarizimbisha nari ndero banze bamukorereko yes kwinjira ni 5,000 mu kibanza gisanzwe 10 mukima muri VIP na 20 muri VVIP urabona ko iro bisigaye ruguru 5,000 mu kibanza gisanzwe hano ni Muyinga akonyene VIP akonyene 20,000 VVIP ariko rugunda kuri story yose ndakubwira ikintu kimwe ruguru bavuga ngo VIP ntibaho bose baje hamwe ruguru ntibaho VIP big ikobero irahari vraiment aho hantu bavuga bivana abo bivana bakora igiteramo urazi ko ikobero kobero genda ndahazi urazi ko ashobora no kuba hasumvye igisagara Muyinga centre gisagara ivyo birabaho ikobero hagati mu ntara hasumvye umuji kuri centre yego birabaho mugabo kobero ni hamwe kamara magambo ni kobero hamwe ujabuki uja kwa NJ aya gisagara cha hesi nawe mengo canke ngiye ngo jina cyatari cyatari bugera kumva cyatariho kuri boda cyane ni boda kobero ifite boda zibiri urabona Tanzania ikobera ahantu hagari ibiduga ibiduga biga bigiye Muyinga ifite boda zingahe ako ni kumuci safi umupaka yonyene imwe iri officiel naraciye sinziriye none wowe nyimba waraciye ahantu ukagongesha imuyinga waraciye kuri boda mugabo yanuyike passport mugabo boda nyayo se hajya kwibarabara hari ahandi keke pale ukatiramwe cyangwa ijya kaburimbo uva ko rero ngo turavuye kuri boda direct Muyinga kuri centre nawe wabonye rero naragize naciyemo naho wabonye vraiment nimara giciyemo naho ngiye ngo naravye ku ruhande nyene sitwace ku ruhande niwe oya ro VIP kandi ugiye kureba El Palacio je ndamaze kujayo gusa nimba bafise VIP ni bon ko bisagara bisha genja mu hagati mu gisagara hagati mu gihugu wasanga bavuga ngo VIP ngo VIP ukayironde ukayibura akasanga baciye gusuma ingozi hagati w'abantu kugira basepare abubakwa amashuri ya ruguru kenshi abo babura bahamagara wangu basepara kandi baraza vraiment bo arafu ruguru yose toga igitabo cya ruguru na nyumba kumwe wati minjo chef wa mina igia chef de quartier ndongo inga minjo chef wa chef de zone minjo chef manake kuva kuwanja kuwanyo kandi umva nurongoye n'abana kandi baraza ndaza wenyene azani gengi numva ko shaka usanga igitabo kiba nta gitabatarisha uretse muri Kongo ushitse muri Kongo kiya mtu ni chef minjo chef ukamuraba none ndugu yangu muri Kongo sinzi umujama yambwiye muri Kongo uzibona haje nk'umuntu kumva inamuye ngo nije ngo barimvye mu ndimbo ya ntuzeye none gamze wewe barakurimvye mu ndimbo ya ntuzeye
none bihuriye no kwinjira mu ngo urazi ngo bajya hano ngo no kwinjira muri show yanje ngo butike ngo bakoreye ko ngo nakiwanje bihuriye no kwinjira muri show yanje akora ibitamo vya ruguru n'ibitamo by'ibijumba n'ibihe vyunguka canke ibihombo Samuhonga ibitamo vya Bujumbura vya mahitamo vya Bujumbura muze ko vya Bujumbura bivanwa biteguye cyambere naho bitegurika icya kabiri naco ama sponsor ni menshi gusuma sponsor za ruguru voilà Bujumbura abantu bateguye itamo baronka sponsor ruguru nta sponsor baronka muri Bujumbura bivanwa biteguye kandi rege Bujumbura bigi obstacle ihari subuva ko abantu batazi bambe ruguru umustari wini Bujumbura umuduganye canka gufya akasuna akaza kuri prix yonganye kuri prix yiwe bwite muri show yiwe ruguru worisika no kubona n'umuntu numwe mugo kuri amere ya bitatu kumanuka bitanu basatiliste waruzi ko umustar avuye Bujumbura yo kuduza akaburaho aca mu kwinjira bo bivana na ruguru hari byose bipira kuri entrée kuko abantu benshi baruguru barasashe kubona amaso mu yandi abavuye Bujumbura bamwe mu bastar benshi basanzwe bakora ibikorwa byangaye Bujumbura kandi batige baduga ruguru so ngaye Bujumbura biroshe gukora igitaramo mugabe biravana nashobora kugikorera wanashaka kumurindi yeka nyumva kano kanya pamwe bana ubigikoreye rero ndakora ikintu kimwe ico kwinjira muri entrée nico kutinjira ivyo ntibisa ndakora wenda kugisigura igituma DJ Paul gitaramo yateguye mu Ngozi oya hagiye Ngozi ni mu muji ubona kwereke basi tugende umuntu uzenye muyinga iteguye cyo cya kabiri Hembe 10 kwinjira. Yaro abantu kayajuje sana. Wivana n'igitamo wagitegura ivyabiri aho hari ivyayivye. Aho ni ruguru. Ibujumbura. Ni bujumbura cyo kimwe. Wone ugitegurire ufata igitamo ufata uzane dramati na basi batu boy yose yagiye aciyeyo. Wishire kuri hajyanye muri ville. Suse denire. DJ Paul. Adamu DJ atanazwa mu Kamenge. Amushire nga kuri jardin public. Nindaza kutuza gatemo ya DJ Paul. DJ Paul. None wumvise? Bivano wateguye ico gitera hinge gato bigi none gadutahuzanye gato naruguru ndiko ndavuga aho hatahu ivyo vy'amahera kuri sana ngo ko basidije pole none bigi apana kuri ruguru wa nino baramufana baduka ku bigi apana haje Ngozi kuri centre oya reka ndagwe nkakaroro urabona ishingamano twavuze urabona ishingamano reka ari ubwiyane hari ubwira mu gice kinisa ugiye ukompara bita compare cyo mfata ari mu minyaganya indani gose indani compare naba DJ Paul Ibujumbura ntushaka hahandi ni bwa Melanin urazi ko imugisa imuntu za mu Burundi urazi ko akiri ahantu indimba ya Melanin boy binja kwira muri salle ya cinema kandi barishe desades hakorete mu bya DJ Paul urazi ko hari aho hantu nimba hagihaye aramutse agiye wo mufata nkandi kubgawe hari bitamo vyahombye ariko vyabo muvuga ko bashobora ko bategura itamo neza birahomba kandi itamo ivana big nahantu wagikoreye kuko igitamo utegure centre ville n'igitamo utegure muri nord ntiyitabirwa cyo kiba gusa all ni all jecho duriza ko na big sikindi nagiye bivano biteguwe na izina giwateguye big jandi buka uribuka tuja muri Ingozi muri hama kunda kwira amashoni muri Belvedere Belvedere hotel sinzi n'uvye byabayo vya Satubi muri Belvedere hama buca mu gitondo Satubi afise no kuri uwo mugoroba no kandi buca Satubi yari yatigeza kugira guperforminga kandi bica bikubitana nuko habaye ibintu Pole yateguwe umunsi Satubi aririmba Belvedere yaruzuye bukiye mu gitondo twa tuzi ko kandiza kuza nkuko vya vyagenze mze bose birariye kwa ntuza kwa Pole ugasanga umuntu vendredi avuye dimanche wowe tahura neza mu vyumve izina rya igiteramo ikintu cambe baraba haba ruguca nk'Ibujumbura ninda giteguye ni nko kukwajya ati wanyu mubara n'urubare ruzimvye mugo ugasanga ari umuvye yidandariza ku makazi ndani mu nzu nyene babamwo ugasanga muri nefa gute hameze gute nari muri nefa abavuze kuramfise ni kukadirisha nakwitse bakore promo uyango utanga karoka hafi ni kukadirisha sina kadirisha kajya ni munsi y'urupangi wabo ega nja mu rupangi wabo bararogusha mu gitondo na intwari iri mu rupangi wabo nyene munzi ndani munzi aja muri saragiye munuze aca muri saragiye mugabo hariho ububare nka 30 butonze ku murongo ngaho butiga buronka abantu 5-10 so rero babo we kandi bwabo abantu rero mu bajamu make bagira show baryoherwa izina bakanywa n'izina alright yes nuko nyuma yo kuva kwa Gusto